Hi everyone, how are you? I am delighted to be with you again. Let's go ahead with our English program. Hanyuma ibi ni bya vyigwa vyacu vy'icongereza tubandanya. Ukaba utaragira subscribe, laba aho hepfo urabona ahanditse mwarimu Joseph, uce uraba imbere yaho urabona ahanditse s'abonner mu gifaransa abanditse s'abonner. Mu congereza naho usanga telefone yawe iri mu congereza usanga handitse subscribe, uce uhafyonda kugira ngo uzobandanye ubona ivyigwa tuzoba twashizeko. Umenya ko utaragira subscribe usanga hafise aho hantu handitse s'abonner canke subscribe usanga hafise ibara ritukura. Rero namba utarahafyonda ubona hafise ibara ritukura hafyonde, uce uja hariya imbere uraba ahantu hari akantu k'agakengeri uce ugafyondako, uce ufyonda hejuru kuriko nyene ahantu handitse all canke mu gifaransa handitse tous kugira ngo ivyigwa vyose tuzoshirako uzobe uwa mbere mu kubibona. Ikindi kandi ciza nuko muca mubiha abandi kugira ngo n'abandi bamenye porogaramu yacu y'icongereza kugira twige turi benshi. Hanyuma video tuzishirako gatatu mu ndwi, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, tukazishirako isaha 11 z'amasaha y'i Bujumbura ku mugoroba. Sawa rero tubandanye, tugiye kwiga ku ma vocabulary or new words, amajambo ashobora kuba ari mashasha kuri bamwe bamwe. Ni vyiza ko tuyiga. Uno munsi twayateguye twongera dutegura n'uburorero, akarorero kamwe kamwe. Nawe ushobora kwiga aya majambo maze ugaca wiyumvira n'uburorero bw'iwawe. Reka dutangure ku jambo rya mbere rivuga ngo to anoint. To anoint mu Kirundi bisigura gusiga. Murabona ko handitse gusiga, ntidusoma ngo gusiga, ni gusiga. Nuko atabwato twashizeko bari kuvuga ati gusiga. Gusiga akarorero twabisizeko ngaha example, the pastor anointed him with olive oil. The pastor anointed him with olive oil. Mu Kirundi bisigura ngo pasteur yaramusize amavuta ya elayo. Nimurazi ko kenshi hariho benshi bayisigisha amavuta ya elayo. Sinzi ivyo avura ariko mwo murabizi abayisigisha murazi ivyo avura. Hariho abapasiteri benshi bakunda kuyasiga abantu. Ego reka tubandanye akarorero irivuga rigira kabiri, to betray. To betray. To betray ni guhemuka canke guhemukira. Hanyuma ngarutse gatoyi kuri ijambo rya mbere to anoint, le nom dérivé canke noun from to anoint is anointment. Anointment. Ntabwo twiriwe turandika kubera ko tuzaca biba vyinshi. Ni anointment, ufata uko anoint ryandikwa ugashirako ment. Anointment gisigura mu gifaransa onction. Onction. Hama to anoint naco gisigura oindre. Oindre. Hama irya kabiri rero to betray. To betray gisigura mu gifaransa trahir. Trahir canke trahir. Trahir mu Kirundi tuvuga ngo guhemuka canke guhemukira umuntu. No dérivé ni trahison. Mu Congereza tuvuga ngo betrayal. Betrayal. Ufata iyi betray ukongeza kuri ndome a na l. Akarorero ngaha, he was offered money to betray Jesus. Kristo muvyumva. There is someone who was offered money to betray Jesus. What is his name? Umuntu yaguze Yesu yitwa gute? Yamuhemukiye. Kumugura, kumugurisha, guhemuka. Uburyo bwose bwo guhemuka dukoresha irivuga to betray. Muramuzi yitwa Yuda, niwe yahemukiye Yesu aramugurisha. He betrayed him. He betrayed Jesus. All right. Number 3, to beseech. To beseech. To beseech ni kwinginga mu Kirundi, ni kwinginga. Kwinginga umuntu ukamuhendahenda insister. Mu Gifaransa tuvuga ngo ni implorer canke supplier. Murabona no mu Congereza tuvuga ngo to implore. To implore or to beg. To beg. To beg hari abayizi nka kemande cyari gusenga. Ni ukwishisha bugufi. Uburyo bwose bwo kwishisha bugufi mu gusaba ibintu kanaka. Kinginga. Akarorero, heal my kid, I beseech you. Sigura ngo nkiriza umwana. Ndabigusavye, ndakwinginze nkiriza umwana.
Sawa, reka tubandanye. Numero 4, number 4, to apologize. To apologize. To apologize gisigura iki mu Kirundi? Gisigura gusaba imbabazi. Iyo wacumuye ku muntu wamukoreye amakosa, it's good to apologize. Mu Congereza tuvuga ngo to say sorry, no gusaba imbabazi. Hariyo no derive tuvuga ngo apology. An apology, apology ni no derive, niryo zina noun from apologize. Akarorero, you should apologize for disturbing them. Ati ni vyiza ko wategereza gusaba imbabazi kuko wabaderangije. To disturb isigura kuderanja canke kubuza amahoro umuntu, ukamwinjira muri affaires ziwe zitakuraba, ukamugora. So you should apologize for disturbing them. Reka tubandanye. Akarorero ka kabiri kavuga ngo come and apologize to him. Ingo hanyuma umusaba imbabazi. Apologize to him. To apologize to someone. Kumusaba imbabazi. Reka tubandanye. Ijambo rya gatanu rivuga ngo to boast. To boast, kwishima. Kwishima, hari abantu bishima kwirya. Iwacu uragajambo twakunda gukoresha ngo kwirya. Uje mukobwa ngo arirya, uje muhungu arirya. Kwishima. No delivery, a boast. Boast, adjective ni boastful. Unashaka kuvuga uti that girl is boastful. Uje mukobwa arishima. That boy is boastful. Arishima. Akarorero twatanze, he is boasting about his money. Ati yishima kubera afise amafaranga. He is boasting about his money. Yishima kubera afise amafaranga. Ndibaza birumvikana cyane. Uwo afise ikibazo yo kwandika ngaho hepfo muri commentaire, akatwandikira akavuga ati yamara hari ibyo ntatahuye, kugira ngo dutange umuco. Kandi ibi vyigwa byacu bizobandanya, mubwire n'abandi kuko dufise programa nziza cyane. Thank you very much. I hope you enjoyed this wonderful lesson. N'ubutaha tuzobandanya twigisha ku vocabulaire, kuko iyo utazi vocabulaire, iyo utazi amajambo menshi mu rurimi, biragoye kugira ngo ushobore kuruvuga neza. Thank you very much.